ibyo twavuze iri muri ordonnance ministerielle yega nawe niko navuga ordonnance ministerielle none ntikurikira no kuberekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaho mahera bati mwebwe rero turangene kuduha ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation du code de l'eau none nk'ubu no bahana muri ministère vous avez violé le code de l'eau muzana ibitari bidahuye none uno bahana nabanda barenganije kandi mwaravyoye code none bamenza basarukira leta tobemere tuca tubata mwibohero baba bari bo bari Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze Yumvise baza kubwira abantu birateye isoni umuntu yirirwa kwirigara umukuru w'igihugu mu rugendo rwiwe hariya mu ntara ya Karusi yagendeye aho basanzwe bacukura ubutare yaganiriye n'abanyagihugu arabaha impanuro arabahimiriza kugira ngo bakore abahimiriza kutaja mu bubare hakiri kare ariko kandi yasanze aho hantu hariko harimbwa ubutare hariko harakogwa amanyanga ateye ubwoba yasanze ibiturire byinshi ivomo yasanze amategeko agenga icukugwa ry'ubutare yararenzwe aho yahavuye abwira abariko bakora ivyo bikorwa bigayitse ko nuko bapfunga iyo bapfunga kuko bariko baritwara nabi ariko icyo atavuze nuko atagiye kubakurikirana canke ngo abapfunge tuzana ikimoko tugire iki kugira abantu baje kugira dukora iki mwarumviriza ijambo navuze tuzokoresha ingufu zose dufise abantu bose baje kugira hakundi ne mushaka tugire iki ejo mugaca uvuga ngo murakenye ukene none wicaye waruzi uzotunga umbwira ingene wotunga wicaye saa 3 umuntu w'umugabo kamusanga kwibanga tuzokora pakira imodoka baje kwiga bararima bataha ku mugoroba nimwe abamushaka kudakora ni murare mwirirwe muryamye mu bitanda mugume mwizingiye muhira nk'inzingo mugiye kwibarana naho musitanezo ca bafata aje kurima kugira ngo babandi yo habaye ivyago ikominiro nk'ivyo zozira abagaburira kandi ntimuzohembwa ubuzofatiwa kwirigara bazomujana yirirwa ararima hanyuma ntazohembwa nivyo iyi ngeso yo kudakora nimbi aho niho haca hava ubugizi bwa nabi bwinshi iyo utari kurakora wiyumvira n'ibindi bintu bitaja ntibizi niwemera kuzoza urarimira komine abene igihugu barimira ba komine udahembwa turaguhebeye genda ukora iwawe ivyo bisore fata mugira amakoperative mugende kwa musitaneri uti duhitongo inyomvu ngahe muri Karusi niho hambere hari inyomvu nyinshi sivyo niho hari inyomvu nyinshi za leta genda rero mugira amakoperative mugende kwa musitaneri abahe aho murima hanyuma mufume nirigwa ngaho none tugire gute ibagaho dutegereza kuronka amahera mu mfuko none amahera azokoroka ava hejuru cyane mwumviriza abapasitori bavuga ngo amahera araje gwimigisha ngo bakira imigisha ubwo sibo mwumviriza nihe Imana yigeze ivuga ko umuntu azorya adakoze haramwe mwarabibonye ntimusoma bibiri Imana yashize umuntu mu murima ngo awurime awuzigame nico itamwumvise n'abandi ko ndababwira nti aha ibidukikije bategezwa gusubira kuhafurira biyimba aho bariko barimba ahandi baca bafurira imbere yaho mubandanya ibikorwa gukingira ibidukikije erega hejuru aha niho murima ahajya munsi na hareta hejuru hariya noho munsi na hareta namwe ahandi nimwebwe nico gituma niyo babwiye batizibukira babanza kubaha aho kuzibukira mugabo bahahejeje ucugaruka ukarima
Aravyumvaga baga aho yahejeje kwimba casura agafura akagira neza nawe ugacuza ukirimira wa muceri wawe niko bimeze ariko je ndankana n'abantu bicaye kwera none reka ndababwira ntimwumvise yuko ubu abashikiranganje n'amashikiranganje bagiye mu karuhuko nabo ngo baruhuke none niko kintaruhutse niko beriki niko ndaza kubahimiriza kuko je ndazi ubutumwa Imana yampaye mu bisanzwe Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka muremure munini cyane iduha kaya gatoyi ko gukora none mwe mufise ibibazo mushaka kuruhuka muri ako kaya gatoyi kandi mufise umwanya munini wo kuruhuka ntaho mufise udafise umwanya wo kuruhuka ninde muri mwe Imana yarawuduhaye ndawubereka aho sekuruza wa sogokuru wawe ari he aruhutse amaze imyaka irenge 100 aruhutse ntaruhutse none muri mwese rirazoba ari imyaka 100 Imana ngubwire nta myaka burya 60 yaguhaye yo gukora ari mubi ano mutamuri imyaka 80 mubona ari cagishobora none umwana w'imyaka 10 hari cagishobora ubize ndabise imyaka idashika 60 yo gukora tuyikore kandi rero mwabakene ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose urazoraba igoma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye kuzopfa usaba vyandike uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muri muzosanga kukabare nsomya na jewe ibitama wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega oya kuvuga aho biraborohera ejo ninagaruka ntarigara sinzobona abantu kwiriga genda abatari ngaha mu bahanure bose aho usanga mwebwe mwaje gusa kuramutsa umukuru w'igihugu kubera mukunda muvuye ku kivi mugabo hari habonjiye ko kwirigara kwe nabonyemwo n'inkumi namaramaye nabonyemwo n'inkumi abo muriko murabifata muce mugenda mu bibabwire buti yavuze tavuye muri wa mwonga hari yepfu yatubwiye yuko irigara rifuswe kuvubu mwese tantare muri wese muze muvuye ngo niwe ngo arabarenganije nitegeko ndamuhaye muze muvuye ngo arabarenganije ngo ko ari mu mama ngo azotugora uzobagora muramwemera musitantare yego muramugamburukira yego sawa tuzobimenya muhevye irigara nzocamenya ko mugamburuka kandi abanyakarusi basanzwe bagamburuka yego genda bazi mu kumenya yuko iriyo ibigenza kumenya kurimba tukaraba tugeze ku mucanga hama tukayungurura umucanga tukaraba yuko iriyo dusanze tutariyo tukadufura none ko mu itegeko nabonye ko umukozi gasana ibyigwa narabikoze ibyigwa ntibyo twakoze kuko twarabiye twiyumviriye kuko twiyumvira ati ibyo ari byo byose ngaha ziriho turafatira kimwe ndavuga barahashatira kotereza kuba tuzi mu mwaka azogizinganiye kaseteri itoni 2 n'ibiro 728 isoko ukuntu batugurira bivanye n'uko twebwe tuba turi abantu dukora tutazi ico zipima bobo bamenye ngene baduhembera baduhembeye ku isoko idolari 11 ku kilo ubu ntabwo ruvuga ngo ikode turayise eye ibayita petite mine aho statuma yifisa kapote
iyo bashoboye nshaka byose nze kubibona biri kumwe byose iyo bashoboye utari c'est quelque chose genda usome code ni au moins 16 ça au moins yanditse ko nyine umvereza hari shaka byo no koperative hose soma kuri partage no wumviriza muri code zo je nta hantu handitse 70% ndawe ndasoma byanditse none ga yemwe aka kantu murakumva mwebwe turiye tuvuge yuko abarundi tugizwe n'amanyanga gusa code miniye bati niburi inyungu ni ibice 16 nivyo umukuru w'igihugu azi wa mutipe nawe ati ibice n'indwi wara ibice by'inyungu n'indwi uyu mutipe kwa kiri muto aza yinjiye muri systeme imwe ibifi binini ibi bintu biratangaje bagabo hariho participation ya leta bagatwara miliyoni magana munani nuko muri haru bagabo burazo bunavinjiye uyibuka soma jongire 70% yerekiro 70% ati mbwira hirisha aha bagabo umukuru w'igihugu ariko arakubwira ibintu nka mwe nibi ntabwo bawokumva reka turabe iyo biherera ibi bintu n'akamara amazi uko ari ubwa mbere leta ko mu actionnaire andake propriétaire du social kuri 70% oya ntacyo nyereka article ivuga 70% je nta kindi nijaki oya muri code minier muri code amategeko y'igihugu ko niyo bakorera 70% nyereka seti wowe wavuza hiye uyisone none we musanze code biri mu mutwe wawe musaye ko ni tuteje vuga article nta kibazo reka natewe gahe mu mashini naje ndakira ndirabi barate article ivuga 70% mwumvira iki mwihangane ivyo uyu mutipe ariko aravuga ntivyumvikana mugabo ivyo ariko aravuga urabona yuko yariko ari yaranja nyene urazi ko nzi gusoma narize kamene gusoma no kwandika code ni muri bayize nari ndimo kuko nawe nabonye igihugu kiriko kiribigwa ndavuga no ivyumvikana ingene umuntu ashobora kwimba ubutare kugwa umuriro agasabwira bwiyimbwe azana miliyoni amajana 2 agaca kuba kazoca twara miliyoni amajana 9 leta igatwara ijana ibiba kandi ubutare bwa leta uvuga ubutare n'ubwa leta turavyumvika miliyoni amajana 2 none miliyoni amajana 8 zisigaye tuzigabura aho nta muntu twumvika wowe tuvuga uti jewe nazanye umutahe wanje utegereza guhera ugaca mu negosi umutahe wawe uhembwa gute gasha aho wavuga ngo tuwuhembe wazanye miliyoni amajana 2 ngo tuguhembe miliyoni amajana 5 wumva tugana uko wumva utashaka ibigihugu rego mutari ubu nubwabene gihugu bo mu cankuzo n'inyanzarake ubu nubwo igihugu cyose ntibishoboka rero ko umuntu umwe aca zakabwigaburira bose ngo nzobaha miliyoni 100 ngo nanjye ntigobaye rwanje ntibiba uwe wiyifite nico gituma ijya kode iriho cyo tuma ari yose kandi we nturi mu uko so atari bakwagiye ko musangira wewe kwa aba nibo kuko nibo baserukira leta baserukira leta igihugu ntiza gukora ko inagihugu miyandi majambo ati biri kirere aba nibo basuma aho mubona basuma baragwiriye mu Burundi trazumikana article mutanyere tuvugindwi ordonnance ministerielle ikurikira code pressure iyo ordonnance yaje rero ivyo rarehegre ubunyene murari mwisambu ubunyene murari mwisiteje kwisambu yaje telefona ministre iyi vyo rarehegre za code nini ishaka kumvikana ordonnance igiye ande hold code ni futi ngayifuse ubunyene
article ijya twavuze iri muri ordonnance ministerielle yega nawe ndiko ndabwira ordonnance ministerielle none ntikurikira no kubyerekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaho mahera bati mwebwe rero turangene kuduha twe ayandi tuzoyagabura. Voilà, murumva hari itegeko risanzwe rigenga ibijanye no gucukura ubutare. Voilà, rivuga 16%. Mugabo mu bushikiranganje baca barahinyanyura bagira ibice 7% canke 7%. Aka rero ni kamwe bavuga ngo akabigira kabizi karya imboga karitse. Bo bari bazi akantu bakodoye. Tubahe bikeya ayandi tuzogabura kuko ni violation de code minier. None nk'ubu no bahana muri ministère. Vous avez violé le code minier. Ati mwebwe iri tegeko ntimubona yuko mwariho nyanze. Muzana ibitari bidahuye. None uno bahana nabanda barenganije kandi mwaravyoye code. Umukuru w'igihugu vrema yamatwereka amanyanga ego voilà ahamaze kutwereka amanyanga muramaze kuhabona akavuga ibiturire akavuga ibiki nukuri ego turabibona mugabo aka kantu umukuru w'igihugu arakunda kukavuga ngo none nk'ubu no bahana voilà ubu bararenza amategeko ntabahanye none mwumva abanyonozi umukuru w'igihugu aguma yivugira ngo none ngaha no bahana kandi barenza amategeko canke bivye ibi bintu umukuru w'igihugu arakwiye kubikosora ahubwo ababonye agacagira ati uno musi mwebwe ndabahana ata bintu byo kurembasa kuko ukudahanimbwa bigwiza imisega kuko cyenda bakode minier hanyuma havuye code minier rero ibiza vyose bikiriza gukurikira code minier ikintu cyose rero mwamunzi kitari conforme code minier ubu nyene genda muce abashikiranganje bari mu rugo bazova mu rugo ariko kwiga ico tuzohera ko byose subiramwe ayo makontra yose atenza gukurikira code minier kandi habe muda mucavuga ngo none je ngo nari narakironke ngo ntibasarukira leta none bamenza basarukira leta tobemera none ganye ni cubahira umukuru w'igihugu ubu ruhombo rwabaye ruciye ruja kuri bande voilà baciye nyene babandanya akazi ababiswe abamenja niyo bazoca babandanya ibikorwa ari bo bafukamye mu nda bene gihugu tuca tubatamwe ibohero baba bari bo bari dushobora kwemera yuko igihugu cy'ubwatwa rero cyo cyo ndiko ndazunguruka misi mikuru reka turabe ku mukuru w'igihugu ivyo yemeye azobishitsa haterega abantu nk'aba tuca tubatamwe ibohero reka tuzogikurikirana turabe ariko umego biragoye kuko na ba mayondori na ba musiteri voilà mengo baracitegebya kabisa ico gituma tutaziye mugabo beze aho mwahejeje ndahabone arisi navyumvise musigara munyereka aho mugeze nova muri hariya mukaja hariya no genda systematiquement aha habe hariko hararimwa nisanzwe kuko ntimurahashika hanyuma aho muhejeje muca muhafurira nova tubona ibinogo aho mugeze gusa urumvise kuri environnement abyo biragare kuko dutegereza kugira ibidukikije ubona ngapapa ayo gahanda bizi muhejeje muca mwigira kubera abagabo ntacu babibona sinzi ko mwumvise akantu bahereyeko ati none mwaragize ivyigwa bati oya none abantu bariko baracukura batagize ivyigwa boreka kwimbagura ngaha ngo basubire bimbagure hariya gute kandi batabanje kugira ivyigwa ibintu nimubona ko bigoye ga yemwe aha rero ibibazo umuntu yokwibaza ni vyinshi mbega igihugu c'u Burundi kizoshobora gutera imbere kizoshobora gutezwa imbere n'ubutare bwimbwa n'amaboko igihugu c'u Burundi coshobora gutera imbere abasuma badahanwa voilà abasuma bamenyekana mugabo ntibahanwe kubera iki haguma havugwa inyuruzwa ry'ubutare ariko ababunyuruza ntibafatwe mbega none ibi bintu biraba mu bushikiranganje bw'ubutare
ubushikiranganji burahimu atwara canke aramutswa ubwo bushikiranganji atavyazi aguma ari umwera. None bagabo, ivyo bintu vyoba bigira bande? Iyi ordonnance ministerielle yasohowe nande en violation du code minier? Mana yanje, ibi bintu biragoye gutahura. Kubera iki vyoguma vyisubiriza twumva ngo ubutare bwibwe? Voilà, mana yanje, oya da. Ngo none ga mayondori amusiteri ubutare bwagiye he? Ivyo bintu byarabaye umushikiranganje atavyazi. Ariko none aho ivyo bikorwa vy'icukugwa ry'ubutare biba biriko birakogwa na vya bifi binini, aho umujene uyu muyabaga umukuru w'igihugu yajeje ibi bintu, aha nimubona yuko yamudandaje ibi bintu yari kubishobora? Ibintu birimwo abantu bakomakomeye, abagenero, abashikiranganje, uyu mujene mana yanje, aya none suyu yamubajije arabura ico yishura. Voilà, nivyo yavuze ntitwavyumvise, yamwongorera mugabo none asha nitanje kabisa. Nuko reka ngeze ngaho, Imana nibahezagire, Imana ikingire Uburundi abanyonyezi. Ahasigaye reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.